ngana. Mama yapfuye mfise imyaka 3. Mama yapfuye kubera papa wanje akunda abagore, acajana uwundi mugore, uwo mugore akaza amfata nabi uravye ugira niwe yamwishe mama wanje, nkaca nguma niyumvira ko nokwiyomokera nkigira. Bagaca bambwira ngo sohoke hanze naho imvura yoba iriko iragwa. None urwo rugabo rw'amahoho ruharara? Ruda mw'ijoro. Gusa papa wawe ivyo yuko hari urwo rundi rugabo ntavyazi? Oya papa navyo azi ko yazanye uwundi mugabo. Bakunzi ya Inyishu Media, ndumva ibibazo ni hatari. Je nahora numva ngo abana barezwe na ba Mukase bafise ibibazo. Asha. Tari bakuzi ba Inyishu Media, murakomeye mumeze bo. Kuri mikro muri kumwe na Ange Prince, ya cameraman nawe ni Beni. Kuri uno musi nkuko mubibona nariko ndagenda mu barabara, ngiye mu barabara nca mpura n'akana kakiri gatoya, akana kariko kararira, nca ndavuga ati reka ndakegere ndakabaze ibibazo gafise, kubera ko ubonye umwana ari mw'ibarabara ariko ararira utazi ikintu na kimwe kiriko kiramuriza, nawe uri nk'umuntu mukuru, uri umuntu muzima, utegerezwa kugira amakenga. Nca ndavuga ati reka ndagatware ahantu twicarane kugira ngo shobore kumenya ikintu kiriko kiramuriza. Mwana ni sawa? Sawa. Urakomeye? Yego. Witwa nde? Giraneza Grace. Amina Grace? Giraneza Grace. Giraneza Grace? Niyo mazina yawe bakwise abavyeyi? Bakwise Inyishu Media, uno mwana yitwa Amina Grace yariko ararira mw'ibarabara. Nca ndavuga reka ndamucana ahantu ndamwicarika ahantu kugira ngo menye ikintu kiriko kiramuriza. Nawe umaze kubona umwana ariko ararira urumva ko wogira amakenga. Barabara Amina uriko urarira wariko urarizwa niki? Mama yankubise. None mama wagukubise ucuze mu barara ukagendurera ntuzi ko namwe abana muba mufise amakosa? Oya mama arambonera. Mama we arakubonera gute mama wawe abonera umwana kandi ari umwana wiwe? Ni mama wawe yakuvyaye canke? Oya si mama wanje yamvyaye. Mama wawe none ari hehe? Mama wanje arapfuye. Hama none papa wawe nawe ari hehe? Wanje akorera hariya mu bihugu vyo hanze. None kuva mama wawe apfuye uwo mugore wa papa wawe niwe mubana n'ubu? Yego. Ndakubaze nta bandi bana wowe ufise muvukana? Oya ndifura njenyene muhira. Hama urya mugore yagukubise wowe nta bana wowe asanzwe afise? Oya. Ni kuvuga we ni wewe mwana wenyene wibana mu nzu nta bandi bana bahari? Yego. None ibi bintu vyama biba papa wawe vyo vyarabizi? Wanje ndayimubara aca avuga ngo ndiko ndamuteranya n'umugore wiwe. None hoho papa wawe ubimubwiye uko iyo ahari papa wawe yavuye ku kazi ukabimubwira ntabyo ubimubwiye nkuko ku maso ku yandi, nawone ntashaka kuvyemera canke uwo mugore iyo papa wawe ari ntigera asubira kugushwanira na rimwe? Oya nje ndayimubariye acamuka ngo yango nawe ufise ububeshi ngo uriko uramubeshera umugore wanje naza agutesa nkuko. None ndakubaze Amina uriga hoho? Urakwambwiye witwa Grace uriga? Ndiwe siniga manje yavuze ngo mebe amashuri. None wagarukiye mu wa kangahe? Nari niga mu wa 3. Uriga mu wa 3? None papa wawe ho harazi ko ubu utagenda kw'ishure? Papa ntavyazi. Uwo mugore aza amwenda ngo nje ndagenda kw'ishuri, uwo mugore akambwira uko ngo ndabireze ngo aca ankubita. None Grace ko uvuze yuko mama wawe yapfuye kandi nkaba mbona ko ukiri muto, none mama wawe yapfuye ungana gute? Nta muntu n'umwe arigera akubwira ukungene mama wawe yarapfuye ukungene woba warungana? Mama wanje yapfuye mfise imyaka 3. Mama wanje yapfuye kubera papa wanje akunda abagore, acajana uwundi mugore, uwo mugore akaza amfata nabi uravye ugira niwe yamwishe mama wanje, nkaca nguma niyumvira ko nokwiyomokera nkigira.
none Grace nta kuntu woko basize uwo muko uzobanza urindire papa wawe amenye ibi bintu nyene ko ari ukuri uwo mugore wa papa wawe agufata nabi canke umubwire yuko yamaza n'abandi bagabo mu nzu kugira ngo papa wawe abimenye areke kuza aravuga yuko papa wawe ushaka kumutandukanya n'uwo mugore umva gute ubibwiye papa wawe wanje ndabimubariye ambwira ngo wewe urakunda kuvuga amajambo menshi ushaka uniranye n'umugore wanje, mama wawe yapfuye wowe ufise imyaka 3 nanje wowe cambona noza n'undi umugore. yakubaze gufungura aho wamufungura Ni rimwe na rimwe ajya azana ibyo kurya ndamutekere, mpejeje kumutekera bakaca babanza kanza kurya ebone ibyo basigaje n'ibyo baca bampa. none urani kuvuga wamurara ubusa iyi misi yose none nk'ubu hagize nk'umuntu akubwira agutware wovyemera aje nko kugutunga kugira uje kw'ishuri Yego novyemera. iyo uraye nk'ubusa ababanyi ho ntibama bagufasha kugira ngo ushobore kuba wofungura Bada bampa imfungurwa banyitubana. mugabo babiguha uwo mugore wa papa watabibona kuko abibonye yobashwanira babima mu nzira babinyegeje ngo ntibabibone. ni kuvuga wewe uvuga ati nk'umuntu yoza akavuga ati jewe Grace reka ndamukure mwabwiye baza arimwo reka ndamutware aje kwiga ndamutware ndamutunge ni kuvuga woca wigira ubwo nyene Nca ngenda. none ubuhoho wafunguye Ubu sindafungura. none ho wamaze guteka ko wabuze ko ari wowe ukunda guteka Naramye ibyo nteka. none nko mu bindi bikorwa yamaguha ukore hari ibindi bikorwa yamaguha ukore canke ni uguteka gusa Arya dama ngo noza ivyombo nkorope mese impuzu ziwiwe n'impuzu z'umugabo wiwe, akambwira ngo gende mw'isoko, mvuyeyo nkaca nteka bihiye agaca ambwira uko ngo bihiye agaca abanza kuryaho n'umugabo wiwe ibyo yasigaje agaca abimpa arya abimina. none Grace kuvuze yuko hari ngo ube n'umugabo wiwe ngo baraza ngo bakarya ngo bakaguha ivyo basigaje kandi inzi yuko umugabo wiwe wavuze ko ari papa wawe none arafise uwundi mugabo hari uwundi mugabo yamaza ngaha canke ari kuwundi mugabo Hari urundi rugabo ruza mw'ijoro bagaca bambwira ngo sohoke hanze naho imvura yoba ikwiragwa. none urwo rugabo rw'amahoho ruharara Ruza mw'ijoro. gusa papa wawe ivyo yuko hari urwo rundi rugabo ntavyatsi Oya papa navyo azi ko yazanye uwundi mugabo. akunzi ya INYISHU media ndumva ibibazo ni hatari je nahora numva ngo abana barezwe na bamukase bafise ibibazo mama mufata abana nk'uko bakunzi ya INYISHU media ibaze nk'umwana angana nk'uko ukaba ari nk'umuvyeyi umufata nabi motife ngo ntabwo uravyara ngo nuko ngo uri mukase ntiwiyumvire ko nawe ushobora kwitaba Imana umwanya n'umwanya usiga umwana ntiwiyumvire ko ibintu ukorera uwo mwana nawe vyogushikira none Grace ndakubaze ushaka nko kunjana kuri uwo mugore kugira ngo nshobore kuba nomubaze tumubaze ivyo bintu yoba gukorera impamvu abigukorera Uyanje ntumwegere ntaze kunkubita. noneho mubate atujeho tutazananye ntaco yokubwira Oya ntaco yombwira. abakunzi ba INYISHU media jewe uwo mugore nzogenda kumuraba nubwo atoba ari jewe ndose umwanya hakagenda n'uwundi mugenzi wanje umwe muri bantari nta na kimwe kugira ngo tumuvugishe twumve ikintu ahora uwo mwana kuko twagasanze kariko kararira umwana ubonye umwana angana nk'uku atiga uca usanga ari ibibazo ndibaza nawe uri nk'umuntu w'umuvyeyi aho uri hose ufise nawe umwana angana nk'uku atiga vyitwa karezwe na mukasi nawe urumva ko vyobabaza umuntu uwo ari we wese jewe ndaza kugerageza uburyo bwose ari uno musi canke ari ejo nshobore gusimbira muri uwo muhana ndabe ingene ivyo bintu vyifashe ndabe ingene ibintu biri kuko urumva ko bibabaje
aho n'umwana ageze etape yumva yuko yokwiyahura canke ashobora nko kuba yogenda akomokera ahandi hantu akava mu rugo rw'iwabo. Mukomeze gukurikirana ibiganiro vya Inyishu Media, turabakunda cane. Mukomeze muze gukomeza murabe suite y'ibi